natanze yambu kuri mwese muriko murankurikirana Ikibonobono Media na ni David Tuyisabe ngarutse nshatse kugira ngo menyeshe abanywanyi abakunzi bacu abadukurikirana muri hirya no hino cyane cyane abanyamitahe ni mwebwe kenshi mwamaze kugira sabone cyangwa subscribe kuri no chaîne yacu. Hano rero twagomba tubabwire ibijanye n'ibikorwa turiko turakora muri no misi turiko turatunganya neza ishirahamwe ishirahamwe ryacu, aho twabonye yuko twoshiraho urunani rw'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi kuko abanywanyi ni benshi. Rero kugira ngo ibikorwa bigende neza tugwize umwimbu, twashimye rero kwishira hamwe mu runani. Tukaba turiko turakorera gushika ubu mu nani mu makoperative 17 agizwe n'intara zari zihasanzwe kuko ku batabitahura neza ayo makoperative yacu yitwa ya mbere yitwa Kibonobono Bubanza, ya kabiri yitwa Kibonobono Bujumbura, ya gatatu yitwa Kibonobono Bujumbura Meri, ya kane yitwa Kibonobono Cibitoke, ya gatanu yitwa Kibonobono Gitega, ya gatandatu yitwa Kibonobono Karusi, yindwi yitwa Kibonobono Cankuzo, y'umunani yitwa Kibonobono Kirundo, y'icenda yitwa Kibonobono Muyinga, hanyuma Kibonobono Rutana, Kibonobono Mwaro, Kibonobono Rumonge, Kibonobono Makamba. Umva ni amakoperative ya Kibonobono mu ntara izi zari zihasanzwe. Rero gushika ubu ayo makoperative aremewe mu mategeko, ariko kugira ngo dukore neza twashimye yuko tubifashijwemo n'abagiye badufasha cyane cyane ikigo Anakope. Twashimye yuko rero twoca tugira urunani rero rw'abarimyi b'ikibonobono. No munsi turi kuwa 8 novuga itariki 8 z'ukwezi kwindwi. Imana nidufasha tuzorushinga ejo ku magenekerezo ya 9 ku kwezi nyene kwindwi. Iyo nama rero ikaba izoba ihuje abaserukira abandi mu makoperative n'abantu 11 bazoba baje bavuye muri izo koperative zose navuze. Aho rero tuzohurira mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa muri zone Kinama quartier Bukirasazi kujya gatatu mu kabare bita Nyabungo. Aho niho iyo nama izobera. Tukaba twiteze yuko bizogenda neza, niho tuzokwemereza urunani izina, aho ruzokorera, ikiringo ruzomara, cyo kimwe n'amategeko rero azobagenga urwo runani. Hanyuma tuce dutora rero abazoserukira abandi mu runani ku rwego rw'igihugu. Nivyo rero nagomba kubamenyesha kuko hari igihe ushobora gusanga urinjiye nko mu muryango ukacubaza ngo mbega ngo inzego ngo zizotogwa ryari. Muri ico gihe tuzoca tuguha no video kugira ngo yumvirize umve yuko integuro zabayeho kandi twagiye tubishikiriza ku mwanya hanyuma rero rwa runani rwatevye ruravuka.